ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Ndaguhaye mwaramutse namwiriwe, ndi Ntafatiro Patrice umumana canke umusongore. Ndagusavye nguze uze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Iki kiganiro ni 29 c'ibiganiro ikirundi c'abarundi bica kuri YouTube. Ni ikiganiro c'icenda c'imigenzo. Ni ikiganiro ca gatatu c'uburimyi, kikaba ikiganiro ca mbere co guhanura. Kino kiganiro rero ngomba guhanura abarundi bose baba mu bisagara, abarundi bose baba hanze y'u Burundi, abarundi bo kwishwi, abarundi bose baba ahantu umengo nta tongo bafise. Aha nza gukurikiza amafoto y'abarundi bandungikiye. Jewe ahomba muramaze kuhabona ko mfise n'intore mu kigo no mu rugo n'imirima ndayifise, ariko ubu ngomba gukoresha amafoto y'abarundi baba muri Canada bandungikiye berekana ko bakurikiranye iragi ry'uburimyi naho basanzwe bafise amatongo atari manini manini. Amasanamu nza gukoresha n'uwitwa Bosco, n'uwitwa Didier, n'uwitwa Elia, n'uwitwa Justin, n'uwitwa Jean-Pierre, n'uwitwa Nestor, n'uwitwa Simon Pierre na Theogene. Jewe ndashima cane ibintu vy'uburimyi, kanatsinda jewe narashoboye kuhishurirwa ikintu bijya mu gifaransa usanga tuvuga ngo grand A, grand B, grand C, ngo 1.2, 1.3. Je hari ukuntu nabigize, navyise ko ubwambe na mbere ni tongo ry'ururimi rw'ikirundi, hakaja hava ikivi. Ko umuntu afise itongo abwiza kuba afise n'ikivi. Ikivi kivuyeho haca haba intambuko, intambuko ivuyeho haca haba isemo kuko ugomba kurima. Hanyuma umaze kuronka isemo ucuronka isize, umaze kuronka isize ucuronka iburi, umaze kuronka iburi ucurondera imivyuka kubera ugomba gutera ibijumbu. Uronse umuvyuka uratera, uwo muvyuka uraza kwimizi, haca haza ko ikijumbu. Haje kukijumbu uraheza ukaja kubisoroma, ugiye kubisoroma uraronka ikivumvu ca mbere. Uronse ikivumvu ca mbere hariho ingemu. Iyo ngemu rero ni ivyo ugemurira umugenzi, kuko iyo wimbuye urasagukizako abagenzi. Haheze ingemu haca haza umuteko, kuko umuntu ibijumbu vyose yasoromye ntabiteka vyose. Harashaka kuba hari ikivumvu azoshora mugabo agakurako ivyo ateka. Hanyuma havuye umuteko haca haba inkoko, kuko urarura ugashira ku nkoko. Hakaca haba umutamiro, havuye umutamiro haca haba itama, havuye itama haca haba umube. Nukuvuga ucuronka amagara meza. Nivyo byose nasiguye, nukuvuga biva kwitongo gushika ku magara meza. Nivyo nashoboye guhishurirwa. Rero ivyo bigiye ngaho, ni kubera iki jewe mvuga ivyo? Ni kubera iki ngomba guhanura abarundi baba mu gisagara, mu bisagara vya Bujumbura, vya Gitega, vya Ngozi, vya Makamba, vya Rumonge, vya Ruyigi, vya Cankuzo, vya Bururi, vya Rutana, vya Mwaro, Muramvya, Kayanza, Muyinga, Kirundo, Bubanza, Cibitoke. Sinzi nkaho no banibagiye, nibaza ko nahavuze nka hose. Aba mu bisagara canke abarundi bose baba bahanze, ni kubera iki ngomba kubahanura? Ivyo ngomba kubahanura, ngomba kubanza kwerekana imvo ya mbere. Mu Burundi, Uburundi ni igihugu Imana yaduhaye. Ni igihugu kimeze neza cane, ni igihugu umuntu aca kurima umwaka wose aguma arima. Turaza kubibona ngaha. Ariko ngaha mu mahanga tubaye, haba hariho hose, haba i Buraya, haba muri Amerika, haba muri Australia, hose umuntu arima umwaka umwe. Mugabo mu Burundi imyaka ni 3. Mu mwaka umwe ngomba kuvuga Nzero, Ruhuma, Ntwarante, Ndamukiza, Rusama, Ruheshi, Mukakaro, Myandagaro, Nyakanga, Gitugutu, Munyonyo, Kigarama. Ubu ni umwaka umwe urimwo imyaka 3 yo kurima. Ariko muri Canada canke muri Amerika canke i Buraya canke muri Australia hari umwaka umwe utarenza amezi 4. Ibaze igihugu c'u Burundi umuntu arashaka kurima umwaka wose, ababa mu bisagara bakanka kurima. Mugabo twebwe tuba ahantu umuntu dufise umwaka umwe w'amezi 4 ugasanga turarima. Nayo mafoto mugomba gutangura kubona. Iraba nk'ubwo n'urugo rwa mbere
raba kandi n'iyo foto ni ku rugo rwa kabiri, raba kandi n'uwo ni ku rugo rwa gatatu, raba kandi ni ku rugo rwa kane, raba kandi ni ku rugo rwa gatanu, raba kandi ni ku rugo rwa gatandatu, raba kandi ni ku rugo rw'indwi, raba kandi ni ku rugo rw'umunani. Jewe sinishiraho uno munsi kuko nsanzwe haraho nzobivuga mu vyerekeye kwimbura intore. Imyaka 3 kayukurima. Umwaka wa mbere ni umwaka w'agatasi. Agatasi ni izina rigobotorwa uku: a ni integuza, k inyitangizo, tas itsitso, iso agasozo. Uca usanga harimwo gutasura, gutasurana, gutasurira, gutasurisha, intasuro, umutasuro. Aho ivyo bikavuga ko ari umwaka uva mu gice ca kabiri, ni ukuvuga kuva itariki nka 16 za Nyakanga, Gitugutu, Munyonyo n'igice ca Kigarama, ni ukuvuga n'amezi 3, niko gatasi. Agatasi rero kubisanzwe ni imvura igwa bagaca batera mu kwezi kw'icenda. Kubisanzwe hariho iyo mvura irashobora kugwa mu kwezi k'umunani, nk'itariki 15 z'ukwezi k'umunani, iyo bagiye Mugera, mu mana za Mugera imvura yacigwa kera. Iyo mvura rero hariho abantu bayita ngo ni igihungura bebe canke igihungura bayi canke inzindagira bigega. Ni bimwe tavuga ngo hari haguye agavura gakeya, sinzi ko ari inzindagira bigega, sinzi ko ari igihungura bayi, nabonye ibikaju bitota. Nubwo ruririmbo nigwa ririmbamwo, aririmba impanuka yabashikiye bari batanu hagapfamwo 2. Mugabo sinagomba kuvuga ibintu byo gupfa, nagomba gusa ko ari ako kavura kagwa k'inzindagira bigega, kaguye hacanyerera cyane abantu, imodoka ari nyinshi, ngendeshwa nyinshi zikinaga. Aho iyo rero kumwe abarundi umengo twararutswe n'abakoroni, nubu mu Burundi vyaranse ko bavuga ko ari agatasi, bavuga ngo ni saison culturelle a. Ibaze nawe bakanga kuvuga gatasi. Ndabibandanya, haca haba rero vya bindi ya saison culturelle b, ariyo yitwa impeshi. Impeshi ni izina rigobotorwa uku: i ni integuza, ne ni inyitangizo, ha ni ukuvuga ni he, na a yakatuzo gatwe yo guha, n'ingobotozo ishi na i, kubera bavuga guhesha, guhana, guhera, guhanahana, guherera. Uwo mwaka utangurana n'igice ca kabiri ca Ruhuma, Ntwarante, Ndamukiza na Rusama, ni ukuvuga ko ari amezi 3 n'igice. Impeshi ni umwaka wiyimbura uherana na ruheshi. Ruheshi ni ukuvuga iki? Ni ibintu bitatu. Hariho ruheshi bivuga ukwezi kwa gatandatu, hariho na ruheshi kivuga igishegu caza gutora icicumi. Hajya ubona ngo abantu z'abakoroni baza kutwigisha batubwira ngo icicumi no mu Burundi bwa Nyaburunga twaratanga icicumi nuko wewe wasoroma, waheje gusoroma ukaca wibuka ubundi muntu ataronze. Nka kumwe kundwi yahera nasoroma ibiharage nkaca nshira inkoko umuntu atasoromye ibiharage. Nka kumwe kundwi iheze nasoroma ibigori nkaca nshira ibigori abantu bashika 3, 4, 5 nabo nyine batabironze kubera fene turima twese. Nuko nukuvuga icicumi camyeho. Ikintu ca gatatu nukwezi ryangasiri mu kirere guseruka mu kwa gatanu muri Rusama kugahera muri Ruheshi. Murazi yuko ukwezi ntararimwe guseruka itariki imwe ngo kuce kurenga itariki 28. Oya, hariye guserukira aho gushakiye. Mugabo abarundi bo babazi ko ari ukwezi guserutse. Ukama wibuka ko umwaka w'u Burundi wari ufise iminsi 377, ntiwari ufise iminsi 336 dusanzwe tuzi. Impeshi rero nuwo mwaka uhera mu kwa gatandatu ugaherana nuko igishego kiza kurondera icicumi, nuko ari ukwezi guseruka, nuko ari nuwo mwaka. Hanyuma umuntu akavuga ngo agatasi n'impeshi ma vyagenze uko ntaziga, gaciwe karumaga ahiyehora. Aho tukabandanya, hariho data wanje kugira ngo muvyumve neza. Saison culturelle, c'est
ariyo yitwa isebura canke amasebura. Isebura rero ni izina ricagagurwa gutya, ni i integuza, ri itabonetse ni inyitangizo, seb ni seb, siseb ni seb, seb ni itsitso kuko bavuga ngo guseba, hanyuma ingobotozo a agasozo. Naha bavuga ngo guseba, gusebagura, gusebwa, igisebuzi, ubusebwe n'igisebwe. Aho isebura ni umwaka watangurana na ruheshi, mukakaro, myandagaro n'igice ca Nyakanga. Uribuka ko hari igice ca Nyakanga ca kabiri nari navuze ko gitangurana n'agatasi. Mugubu ni ruheshi, mukakaro, myandagaro n'igice ca Nyakanga. Naho rero bimbura amasaka. Aho rero n'umwaka barima mu kinyotera, n'umwaka barima mu masebura, n'umwaka barima mu mwonga. Nuko ntibashobora kurima ku musozi kubera haba humye, babwiza kurima ahantu bashaka kuvomera, bagashaka kugomera nk'umwonga cyane bakagomera nk'uruzi kugira ngo bashobore kuvomera. Nuko rero wari umwaka w'uburimye. Sinashoboye kuronka ururirimbo rujanye n'isebura, hariho ubufisi ururirimbo azorumpe. Aho rero ibi mpejeje kuvuga rero nivyo navuze mu kiganiro ikirundi c'abarundi WhatsApp cyane gica ku maradiyo y'Imakamba n'Ingozi. Ico kiganiro cari ic'imirima ca kabiri, cari cyo kwitariki 20 ukwezi kwa Kigarama, no kuvuga mu 12 mu 2016. Aho rero mpejeje kuvuga ko abarundi bashaka kurima umwaka wose, bararima gatasi. Barimya gatasi no kuvuga mu kwicumi bariko bararima, bikamera bikaza, bakimbura mu kwicumi na kabiri mu gice cyo kwa mbere bakaba bahejeje. Mu kwa kabiri bakashasura akarima, uwo mwaka mejeje kuvuga kabara gatasi. Bakacarima mu kwa kabiri kugira ngo batere impeshi ivyo bazokwimbura mu kwezi kwa gatandatu. Aho n'umundi bikagenda uko. Hanyuma mu kwezi kwa gatandatu bahejeje kurima, bakaca bagenda kurima mu kinyotera naho mu mwonga kugira ngo barimire ici arico biyita amasebura canke isebura. Ibaze rero ico gihugu Imana yagabiye abarundi, mugabo hakaba hari abantu badashaka kurima. Ngomba ndakubwira, ndiko ndavuga ngo abantu badashaka kurima, aha ngomba kuvuga iki? Twenga ha muri Canada narabivuze muri ca kiganiro c'ibigori, twebwe turarima nko mu kwezi kwa gatanu niho tutangura kurima, kugitangura kubera isi niho ibitanguye kuzirashuha gatoyi kubera haba hari hakanye. Hanyuma tugatera itariki 25 26 tukwezi kwa gatanu. Ivyo tuteye bikabwirizwa kuba vyavuye mu murima n'imiburiburi itariki 10 z'ukwezi kw'icenda. No kuvuga na amezi ane yonyene, ariko mu Burundi bafise umwaka wose. Muri ico gihe rero ngomba ndakwereke ico ikiganiro kigambirije n'ikihe. Nuko ngomba kubwira abantu b'abarundi babi Bujumbura, babi Gitega, babi Ngozi, baba mu Kayanza, baba imuyinga, baba mu Kirundo, baba mu Cankuzo, baba mu Ruyigi, baba mu Rutana, babi Mwaro, babi Muramvya, baba Imakamba, babi Bururi, baba mu Rumonge, babi Bujumbura y'Imiharana, babi Bujumbura y'Igisagara, babi mu Cibitoke, babi Bubanza. Abo bantu bakanka kurima kandi ibintu bimera. Twebwe ino raba nkano mafoto, hariho ino dufise ahantu hatoyi mu kigo, mugo umuntu arashobora nko kugira gute, umuntu arashobora kugenda akagura inkono, kandi inkono usanga zituzimba, tukaja tugura n'ivu tugashiramo iryovu hamwe akadutera, tugatera irengarenga, tugateramwo intore, tugateramwo itomate, tugateramwo ibintu byose dushaka. Mugabo mu Burundi tugashira iruhande y'inzu nkuko mubona kuri ano mafoto. Raba rana nk'iyo foto, raba kandi n'iyi yindi, raba n'ino yindi kandi, raba kuri ino kandi, raba kuri ino, subira bene kandi n'iyi, raba n'iyi kandi, raba n'iyi. N'ahantu hadasa, sama foto nagenda fata, murabona ko ayo mazu adasa. None rero wa muntu w'Ibujumbura, genda mu Batwa ubumbisha inkono, hanyuma uyitobore munsi. Witoboye munsi ucukora ucugenda kurondera ivu. Mu Burundi hari ivu rimera, hanyuma iryo vu ritamera ushiremwo umwavu w'inka, umwavu w'ingurube, umwavu w'inkwavu, umwavu w'impene, ushiremwo muri iyo nkono. Ucushiramo imbuto zibiri,
rumwe rw'urutore ushushiramwo n'urundi rw'iki n'urundi rw'itomati. Umwaka uzohera uko uzurasoroma, kandi noneho uko biri kose uzosanga amafaranga 1000 cyangwa amafaranga 500 uyungutse kubera ico kintu kiruhande. Hagutera amashurwe, hagutera ivyatsi bimwe bita gazon mu gifaransa, tera ibintu ushaka kurya ahantu hari ububare, hagushiraho iyo gazon, nugira akantu k'akazingi habaho hantu we uhafumbire, ushize ico fumbire ushutera igitoki, mugabe igitoki ntikigire ibihundahunda, kikama minsi yose wagituturiye, ico gitoki kizosa neza, ntikizosa nabijya biterwa mugenda gukura muri Afrika y'Epfo. Kirabe ingene kimeze, ukagenda kwikura muri Afrika y'Epfo ugasanga kiri ngaho ntunakirya. Iyumvire abarundi bakanga no gutera imitaraza, umutaraza ubuteye ni sombe ubuteye, haheze umwaka uzosoroma isombe, uko biri kose uzorya ubutsima, uzorya ubugari n'izo sombe, kandi izo sombe mugenda kuzigura mu isoko. Nari kubera iki wewe utiyumvira mu mutwe bw'iwawe ngo jewe reka naho nzoza kuzigura mu isoko je ntera imitaraza 2 nibiti kandi birafise intunda, abantu baje mu kabari wawe bazokwicara munsi y'ivyo biti, mugabo wewe uzi yuko ari intunda yabaje mu kabare, kandi uzohava umunsi umwe wamura ayo marara. Aho irengarenga gira umurongo, gira akantu gatoyi imetero ku yindi iruhande y'inzu, utera irengarenga, uko biri kose uzoronka amafaranga ashika 1000. Hariho amazi mwoga, nivyo ajya amazi ko bari mwisabuni, hariye uturira izo rengarenga, mugabo ayo mazi ni ayo mazi mukoresha ko musanze n'ubundi mukoresha amazi. Mu gitondo shira ku indobo imwe, ku mugoroba shira ku yindi ndobo, uko biri kose nta kwezi kuzohera utariye irengarenga. Wewe nyene wiyamuriye mu kigo iwawe, aho kumbura ibiharage umuntu yobibona nabi, tera agapiripiri mbuzi, tera agapiripiri bushwara, agapiripiri bushara karagurwa amafaranga. Uko biri kose wakaronse waronze nk'ikiro ugatwara ku isoko uzoronka 10,000. Ivyo 10,000 uko biri kose niba ukunda akayeri uzoheza ucuronka akayeri unwa, kubera waronze ivyo 10,000 vyavuye iwawe. Umuntu wese arafise ahaba, uko biri kose umuntu wese arafise ahataha. Ndiko mvuga nk'ibujumbura, ndiko ndavuga nk'igitega, ndiko ndavuga nk'ingozi. Umuntu wese arafise ahataha, naho woba iyo nzu atari kwawe, genda ubumbisha inkono mu bantu nze mu batwa, hanyuma uheze iyo nkono uyishire iruhande y'inzu yawe, iyo nkono uyishire iruhande y'umuryango wawe, hanyuma utera mu tomate. Hanyuma unaza kuvugisha ijambo na rimwe, iyo tomate uyishingira n'igiti, hanyuma ico giti ishize yatonderako uzu uragifata kugira ngo ntihenuke. Uko biri kose hazogera igihe izo tomate zijako, hanyuma ukazikorako ukazikaranga. Aho rero naha nagomba rero guca mvuga nti raba nkuno Bosco ingene yagize urugo rwiwe. Ndabira uko biri kose urabona nahantu haraba n'abantu benshi, mugabo urabona yarigoye aratera izo ntore. Nivyo aho zaragiye ko yarasoromye araha nabandi, kubera izo ntore naho ubona umengo ni nkeyi, raba ayo mafoto, izo ntore naho ubona umengo ni nkeyi, aharasoroma akafungura agahako nabandi. Uko biri kose se abantu bose bameze nk'uko. Ndabira nk'ubudidiye, urabona ahantu ngene hangana, aho urabona aho hantu gatoyi, urabona ko hari hashaka kuba hariho nk'uduharage canke nk'ibitunguru yasoromye, kandi nubazo azobaranya soroma. Mbarira nyereka wewe nyene birabe. Nukuvuga ko umuntu wese arakwiye guca ubwenge akamenya ati ehera abaje ingene no ufasha, ingene je no shobora gutera imbere, ingene ashobora guteza imbere. Ndabira Elia, urabona inzu yiwe ingene imeze, no muntu kandi urabona ko afise inzu nziza. Raba ndabira izo ntore, raba arafise naho yicara mu rundi, mugabo yarateye intore ahantu kubera ndi mu kigo ngiye kwirembo noja ndakwereka ubu piripiri yateye. Nukuvuga n'umuntu yita uko biri kose arafise ikintu ariyumvira, ubwenge bwiwe buriyumvira ati je ndabe ico noshobora kugira ino tujya dusumye, kandi ni Bujumbura abantu benshi bajya basumye. Nene kubera ko ndashaka kwiyumvira ati je reka ndabe ikintu gishaka kumfasha. Aho ndabira rero ndabira Ubujuste rero wewe nagahanambwa, wewe ahantu haba ahantu yaguze iyo nzu, raba ahantu iyo nziri, aho ni kwibuye iyo nibuye aho ni sare. Nukuvuga aho yara igituma yagize ugo rugo ni iki, nukubera iruhande haragashamba hari ibikoko byaza kumwonera, aca arashiraho kantu. Ndabira aho ni kwibuye,
mugabo yaraguze ivu ashirako hejuru, ashizeko hejuru iryo vu ni iryo vu rero akoresha. Burya munsi sama santimetero 20 sama santimetero 30 ubumaze gusha kwisari. Aho ni kwisari ni kwibuye. Ariko ndabira yarabishitseko. Ndabira ubu Jean Pierre. Ubu Jean Pierre yarateye intore. Si intore gusa. Urabona ko yarateye n'ibiti vy'ivyamwa, yarateye n'utuntu tutari duke. Wewe yarateye n'umufumbegete, yarateye n'umuravumba, yarateye n'intuzeni na ca giti kimwe kivura coronavirus. Ndabira ni mu kigo nivyo afise hanini, mugabo mu Burundi hari bafise aharenga 3 4 5, mugabo atakina kimwe bashobora kwiyumvira. Iyumvire n'ukuri kw'Imana. Kandi umuntu azi yuko nk'ubuteye nk'umugombe, umugombe urirukana imibu, umugombe urirukana isazi zonona, umuntu akanga kubitera, umuntu akanga gutera igitoki, umuntu akanga gutera nirengarenga ni santimetero 20 kuri 10 zikagenda iruhande y'inzu yose, hama agatera akazoheza za aribunura akagenda akarandura dukeye. Ndabira ubu Nestor rero urabona ko nantuze na parking ahana kiri imodokari, urabona ko naho nyene agerageza kuhagabanya kugira ngo aronka imodokari gusa aho imodokari ica kugira ngo agire gute, kugira ngo aronke ahashira intore, aronka ahashira ibirembegwa, aranka ahashira ikintu. Ndabira mu kigi wawe shinga ibiti 2 canke 3 canke 4, hanyuma ucushiramwo imbuto 3 z'ibirembegwa. Ibirembegwa uzuravyereka gusa aho bitondera. Ntibwirigwana urabibwira. Wewe uzurashirako uzuravomera mu gitondo, uzuravomera ku mugoroba. Indobo imwe, indobo 2. N'ubundi hari gihe usanga hariho amabomba, hariho amarobine, usanga amazi aguma temba. Vomera. Ibirembegwa bibaye 3 canke 4, ndakubwiye ko uzobirya ukabihaga, uzoga ibiharage ubihage. Kandi ntibizofata ahantu hanini, bizoheza biduge. Aho ubu Simon Pierre ndabira. Wewe si n'umurundi ni wagomba, umuntu muri Kongo. Ndabira ubu Simon Pierre urabona ingene yateye intore, urabona ingene yateye ibitunguru, urabona ingene yateye poivron zirananiye kumenya mu Kirundi, sindabitora byose mu Kirundi. Ndabira yateye mu kigo, aha nukubera ahanyene ndi mu kigo, ugiye kuraba nk'ubu no garuka nkagenda hanze, nukuvuga kwishikiro naho nyene hari utuntu yagiye aratera, ukamengana amashugwe, naho yateye agapiripiri, yateye biringanya. Ndabira aho rero nivu tugura, kubera bariko barubaka, abazi kubaka murabizi, baraheza bagafata isi ndimwe yose bakayitwara, hagasigara isi itarimwe na gatoyi. Nuvuga ko tubanza kuja kugura ivu, tukarizana tukarishiraho, hama rero tukabona gutera. Mu Burundi hoho ahantu hose ushitse uteye ikintu kiramera. Mwabonye ko na Jetewe yateye ibintu kwibuye kandi ko vyameze. Aho Theogene ndabira, Theogene n'umuntu wosi no Murundi kubisanzwe, nawe si Murundi. Ndabira ariko nawe yarandetse ndagenda mu kigiwe ndafotora. Ndabira hariho nibiharage, hariho intore, hariho iki. Ndabira iruhande, murabona iruhande yiwe hariho abantu benshi bahaba. Aha ni mu gisagara, nimwave mwibaza ngo ni mu mihana, ngo nahantu mu caro, ni mu gisagara gose. Aba mu gisagara. Mugabo Ndabira ibi byose ndabiberetse kubera iki? Ibi byose ndabiberetse kugira ngo jewe ntafatiro Patrice nitabe akamo. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari leta nkozi, leta mvyeyi. Ntashobora kuvuga byose kubera ntazi byose, ntazi ingene ino tukumbe tuhabaye, kiretse ibyo twamubwira. None rero ubu nanje ndahejeje kubereka ingene hano tuhabaye. Ivyo ndakubwiye nawe genda ugura inkono mu batwa, fata isafuriya yaheze yatobotse, uco yitobora munsi, hanyuma uco ushiramwo ivu ryiza, uco utereramwo intete 2 z'ibiharage, canke utereremwo intete 2 z'ibigori, canke utereremwo intete 2 z'ipiripiri mbuzi canke sindabizi, utereremwo itomate 2, mugende mu isoko hayi muvungure, weje kuvungura utore itomate 2, intete 2 uterereyo, zizomera hanyuma uvomere. Ni wabona kigomba gutangura gusa n'umuto tubenje, wongere mu mwavu, kuko nubundi hariyo n'amafaranga umuntu agenda kugura ibyeri, kandi ibyo byeri uranywa, hanyuma akaraza kakaza, hama kavuja kwibunura ahantu ukacusesa. Nkaswe kurondera amafaranga 1000 ukaza kugura umwavu ugashira muri yo safuriya yawe, kubera uzi uzohava uronka intore 30.
ugasanga rero izo ntore, ugasanga izo tomate, ugasanga ivyo ibitunguru urashaka gutera ibitunguru mu kigo ntacyo bigira, ntacyo bikusaba, amezi 2 uzoburiye kandi uzobitera umwaka wose. Tukaba dutera mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi k'umunani twaduhejeje, twatwimbe bikaba biheze, hakaca hatangura igihe cyo gukanya. Mugabo mu Burundi nterumbone ivyo rero. Aha ico ndiko ndakora, je ndiko ndarutsa abarundi twebwe twararozwe nande? Twarozwe n'abakoroni. Abakoroni baturogesheje ibintu bitatu bikuru baturoze kuryama saa sita. Jewe mba mu bazungu, haize imyaka 20 mba muri Canada, nta muzungu numwe ndabona sinzira ku mutaga, nta numwe. Ahubwo umuzungu araraba ingene yoryama amasaha makeyi kugira ngo aje gukora. Abazungu rero baraje mu Burundi batwigisha kuryama saa sita n'akamaramaza. Ryama amasaha akwiye mwijoro, umutaga nuwo gukora. Imana yaremye umutaga ngo dukore, ijoro ngo turuhuke. Urafise ijoro ryo kuruhuka, ku mutaga akora. Ico ni cambere, uburozi bwa mbere. Uburozi bwa kabiri, batubwiye ko inzu iruhande ari ugutera gazo. Uri umuhinga gatoyi ukacutera amasederi, ubwo ruhome ugomba guteramo amasederi. Ayo masederi yarandure uhatera ibiharage, yarandure utera imyumbati, yarandure ugomba utere n'imitaraza, yarandure utera ibitunguru, uzurabe kutazotera imbere. Ikindi ca gatatu baturogesheje yuko umuntu yize amashuri aca agenda akambara cravate akarorera yuko ari leta izomuha akazi. Inaho mbaye aha nyene aha mbaye, naho uheze uri wa mbere nta muntu aza kukurondera, naho uheze uri wa mbere bose barakura inkofero nta muntu aza kukurondera muhira ngo urondera akazi. Wewe nyene nutangure wibeko. Abantu benshi cyane, atari jewe ntafatiro Patrice, nk'abantu benshi, atari jewe navuye mu Burundi nani nizi igifaransa, nino nkigi igifaransa, nkabakora mu bintu by'ibifaransa nyene kubera nigisha mu mashuri y'igifaransa. N'abantu bake cyane bavuye mu Burundi bakaja Buraya, bakagenda muri Australia, bakaja muri Amerika, babanije bakora ivyo bigiye. We wize ibintu byo guharura amafaranga, kwe amafaranga atayufise, yiga ingene uharura ibintu vyerekeye ipfu, hanyuma utangure kwimba kariyeri. Ndabizi utangure kwimba amabuye. Wewe wize Jesse ndabizi, wize indimi, biranse yuko uronka akazi, tangura kuvyina, tangura umugwi w'abantu bavyina, tangura kwivuga amazina. Jewe niga Bujumbura, kwivuga amazina vyarampaye amafaranga kubera naguma nandika utuntu, hanyuma ugasanga abantu baramenye, ndagiye mu mahiganwa ndivuze. Jesse negeze nirukanga ngurumva ngo leta. Je rero naho nariko ndavuga nti mu mugambi wuko ari leta nkozi. Uyikunda ni vyiza, utayikunda arumviriza ivyo navuze vyiza vyo muteza imbere. Ko ari leta nkozi ikaba leta mvyeyi, ingorera umwe wese ahari akore. Jewe ubu nariko ndavuga ibintu byo kurima, sintegera ingene umuntu afise uruzu amahera akagira ikigo amahera ibujumbura, ugasanga hari ivyatsi bitaribwa. Mugabo ku mugoroba ataha kurya, saa sita arya, ku mugoroba barya. Mugabo ikanka ko yiyumvira ko aho hantu yohatera igitoki, ico gitoki aja kugura mu Bukeye avuye mu Kayanza, ico gitoki aza kugura imakamba avuye Bujumbura, bikanka ko we akirima iwe akagituturira kigasa neza, hamwe n'abantu bagiye iwe basanga ico gitoki ariho kiri. Bikanka ko atera ibitunguru muhira, bikanka ko atera itomati muhira. Mugabo agatanga amafaranga ajya ku mukozi ngo agende kubigura, agatanga amafaranga ku mugore ngo agende kubigura. Mana nzima, iryo shano rero twariye, mvuze amashano 3, iryo shano twariye ndiko natangura kuri barutsa. None rero urabona ko navuze nakaze, ubu rero biragabanutse. Nukuvuga rero ko ndakwigishije, nawe rero mfasha nufyonda aho handitse sabone kugira ngo igihe cyose nzogira ikiganiro uzoce nawe ubimenya. Nufyonde kora bwakengeri kugira ngo igihe cyose nshiza ikiganiro uzoce ubimenyeshwa. Nusangiza ico kiganiro kubera ntiwokwiga wenyene, kubera akamenya umwe kabimpagusa. Ubu bwenge Imana yantije ndabwigumijemo, nzobupfana nawe upfe atacumenye. Ariko jewe ndabusabikanije n'ivyo Imana yantije nkabigusabikanya nawe ucuca ubwenge nka jewe.
ubwa kane shima canke ugaye. Jewe ungayiye ntaco uzoba wagaye ivyo wumvise, niwanshimira naho ntaco uzoba washimye ivyo wumvise. Ubwa gatanu nunsange kwikete muravyo icabarundi akabehe gmail.com ngo unterere canke ushira amazinda. Yari umuronzi canke umuhishuzi akaba umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice, ndagusezeye nkugira nti urakagira impundu n'impuzu, urakagira ibanga n'ibangu bangiramwo imbuto, urakaruka wibwa utange utivye. Kubera iki? Kuko umuntu akwivye ntagusumba n'umusi n'umwe. Ikibirengeye vyose uragakunda Uburundi, ukunda abarundi, ukunda ikirundi, ngo kirundi gihebe kive mu gihongo c'indimi, ahubwo gihagarare ku ndimi zose uko zakabaye, kuko ikirundi kiraryoshe. Ikirundi ni ururimi rwiza gose, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma.